Koragenda ariko igikorwa urabona yuko kiryoshe kandi kimeze neza cyane. Reka nsabe DJ avuze ka kantu kugira ngo tuce tubakira, ariko mugenzanje nawe ne hari ico agira abashikirize ico naco akabari. Alors justement, comme tu viens de le dire, nous allons passer à la présentation des 10 candidates qui vont poursuivre cette compétition, en espérant que vous avez suivi avec attention et intérêt tous leurs projets. Nous allons maintenant savoir sur quels critères se sont basés la sélection des membres du jury que nous invitons à venir ici sur scène et qui vont passer bientôt à la proclamation des 10 candidates qui vont continuer. Wasichana 20 basi wanabaki 10 wanaendelea safari, wengine 10 basi waende kuendelea next year. Yo DJ komera amashi bavuye ku gikorwa gihambaye cyane, bumvirije abigeme 200 baciye ubwenge, bose bagize ico bashikiriza, bagira baheze batubwire ibyavuye mu matora bavuye. Muri kano kanya abakandidati na bene reka tubasabe babegereze baze ngaho imbere, hanyuma rero hacu wambaye bongera yandi mashi menshi n'umugwi twubaha urimo abijunja n'ijambo. Reka tubasabe mu cubahiro cabo bavyagire. Abakandidati mu gihe bazoba bashitse ijambo tuca turitumbereza kuri perezida wa komite, kuri perezida wa jiri, kuri perezida w'umugwi ukomeye, kuri perezida atwara umugwi uhambaye cyane. Urabona yuko ariko aratwenga agira dushikirize rero ibyavuyemo. On dit candidates de venir ici sur scène. Nta kintu cya mbere, hari abantu bafise ubwoba, imitima iriko iratera iraranduka. Yes, ngabo bariko baraza mu kanya rero. Reka ndamusabe DJ. Vos applaudissements s'il vous plaît. Baraberewe basa neza, ariko rero akariyuma karahi ego barabigeme 200 tugira tumenye amazina ya 10 babandanya muri rino higanwa ya MISS Burundi 2025. Bazaba bagiye mu gice demi-final, igice gishiri ca nyuma ca rino higanwa. Yes, bado ni 20 lakini 10 wanaendelea safari, 10 wanarudi nyumbani ili waweze kujiandaa for the next year. Yes. Voilà. Il y a quelque chose, mais Dieu est toujours là. Gardez l'espoir. Merci DJ. Ni mutwenge mbere yuko nakira perezida wa jiri, mubanze mutwenge kuko niyavuga hariho gutwenga no kundi kuntu. Banze mutwenge, mutwenge kabisa. Nyakubahwa perezida wa jiri, mushinga nahe waserukiye aburongoye umugwi ukomeye cyane wubahwa ku rwego rw'igihugu n'isi yose, turakwakiriye udushikirize ibyavuye mu mwiherero. Mukomere amashi menshi. Ego urakoze cyane. Uno munsi nahinduye gatoya
dushimira abantu bose bari muri kino kibanza kuva dutangura bino bikorwa twari kumwe n'abantu batari bakeya muri kino kibanza turabashimiye cyane mwese twari kumwe namwe mwabonye ibyo twashoboye gukora imbere yanyu imbere y'abakunzi bariko barakurikirana bino birori mbonesha kure canke bari kumuhana iwabo twashoboye kumviriza abana bigeme imigambi yabo bashoboye kutwereka ubwenge bafise ubwira n'ubukerebutsi mu byerekeye iby'imigambi twafasha akanya na twebwe turiherera kugira ngo dushobore gutora 10 mu basigara mu higanwa nk'uko mubizi haburana babiri hagatsinda umwe hama twashoboye kubumviriza twashoboye kubaha amanota twashoboye no kuyaga hagati yacu kugira ngo dushobore kuronka ababandanya muri rino higanwa igice cya kabiri cya rino higanwa rero novuga gute ndabatera intege mwese twari kumwe kuva mu ma audition aho twashoboye kuyagana na mwese murashoboye guca imbere y'umugwi utanga amanota muratubwira ibyifuzo byanyu muratubwira imigambi mufise twongere tubakeze kubona mwarashoboye gutera intambwe muraza kwiyandikisha mu higanwa muranaca umuce wa mbere w'ihiganwa murawusozera muja muri uwo muce twabonye byinshi cyane umunsi wa mbere igihe twabakira mu ma audition hariho ibyo twabonye no munsi byateye intambwe ni kuvuga yuko hari ibintu byinshi mwize hari ibintu byinshi mwashoboye gukorera ko ku mpanuro twagiye turabaha twabonye ibintu byinshi mwagiye muramiriyo hamwese tubakeze kuri icyo kintu twongere kandi tubakeze kuko ingene mwabyifashe mu ngaha imbere yacu n'imbere y'abariko baradukurikirana bose abarundi n'abarundikazi bariko barabakurikirana bumvise imigambi irashe itomoye mwese mufise ku gihugu cacu kubw'abarundi n'abarundikazi ku mitumba yose y'Uburundi no mu ntara zose novuga nti nakaryo keza hano muri no higanwa turi kumwe n'amashirahamwe n'amabanki n'abakenyezi n'inzego zitandukanye ndibaza yuko ni umwanya mwiza yuko bumva imigambi yanyu kandi ntiyazobura abazoza kubegera ngo babaherekeze rero kuri kubataza gusigara mu higanwa tubatera intege ntibe etape ya nyuma ahubwo mubandanye mudodora kuko nta mugambi n'umwe mubi twumvise nuko rero ntarinze kurandira rero twagira tubabwire ingende biza kugenda turaza kubabwira amanimero y'abasigaye mu higanwa abo tugiye turavuga inomero tugiye turavuga muca mwegera imbere gatoya ego nuko hama jewe akazi ni kari koroshe ariko reka tubabwire icyo twashitseko mu mugwi utanga amanota inomero la candidate numéro ouais, la candidate numéro 56 va rester à l'égalité. La candidate numéro 19 reste dans la compétition. La candidate numéro 34. Et ensuite, la candidate numéro 14 reste dans la compétition.
La candidate numéro 50 reste dans la compétition. La candidate numéro... Je cherche la candidate. La candidate numéro 1. Reste dans la compétition. La candidate numéro 36 reste dans la compétition. La candidate numéro 58. Et ensuite, la candidate numéro 9 reste dans la compétition. La candidate numéro 5 reste dans la compétition. Voilà les 10 candidates retenues pour la province de Bujumbura qui vont continuer dans les demi-finales qui auront lieu au mois de juin. Merci beaucoup. Plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Nous avons donc su les candidates qui vont continuer dans la demi-finale. none ko muterekana umunezero wanyu amashi menshi